ngaha nyene tubandanye icegeranyo ikingene imanza zakoretse bijanye n'umuhungu wacu yitavye Imana apfuye tutamwanse mabwije. Rero tugoraniye ngaha kugira ngo inyuma y'amaziko n'ubu guca ku mazi twakoze uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuje iname ingene tuzofata mu mugongo abasigwa biwe, uvuga umukenyezi wiwe naho gakobwa kiwe irita, kugira ngo turabe ko twosegura abantu uyu mwana nawe wiwe basigaye ngaha kugira ngo ubuzima bubandanye neza. Haze ufise ijambo ribira uwo biwe umwana agira icyo bivuze. Rero ndashimana ko umuryango turi hano turagira akanama ko nzobarera. Rero ndagomba rwose kugira ngo uyu mudamu uyu mwana nubwo atari bwiwe amukunde amurere neza. Wanyuma rero ijambo rigeze kugira ngo mubwire umukazana wanje yifate neza ko arasiga yinde mukuru wanje kandi n'umwana amubona n'umwana wiwe, kuko ubucuti ntibwari kujya mu muhungu wanje gusa nawe n'umwana mu bandi umwana wanje. Rero nifuza ko yotekereza kwa murugo ibintu birahari n'umwana bagumane hamaze kuba tubabona tubakurikirana. Nayo yashimiye bose nk'abatoyi b'umuhisi mabwija twabanza gushima kungene mwatubaye hafi mu bihe by'akababaro twaciyemo. Nukuri Imana ibahezagire. Hamwe n'ivyo twabuze umukunzi wacu canke mwene wacu twari dufunze cane, yatuba hafi akaduhanura, yadufasha ndetse muri vyinshi cane, mwese murabizi. Reka rero dusaba umwana azodukirekeraniye uwo mwana azogume yiga abeho neza, kandi nisha azobona ko akeneye kumufasha aze tubwire kumuryango tumufashe, natwe tubiteguye kumufasha nk'uko mabwija mukuru wacu yamufashije. Ese abahetse murakoze cyane, mugize neza kunyitaho muge nk'umuryango. Mwana soko papa wawe yapfuye muje nzoreme mwana, nzokuba hafi kuziga nzobaho karatsinda ibintu biriyo nkaho bizoca bavyumvise nzobaho kwako nyene kandi tuzobaho hamwe hama nawe miryango mwizere neza ko tugeze bahimukira kandi byose bizogenda neza. igihe cyose umugabo wawe yari ku mufiro n'igihe mwari mugandaye nta n'umwe yashoboye kumenya icyo yari cyo. Vraiment ndakwemeye ko uri umunyamitwe.
sha barakina imitwe kwe turazi gukina imitwe umuntu kuva aho umugabo tukibana n'umugabo ntigeze amenya ko wewe tukwigana nawe uri umuhabara wanjye kugera arinda apfa bazi ko ndi umushoferi bazi ko umushoferi aho umunyamitwe bazi kuko bose mu muryango wawe wose bazi ko ndi umushoferi wawe ko tubishyira ahagaragara wibona gutya mugabo rero ko umugabo yapfuye uko uravuga yuko uhavuza tukabana hajya ndafise imiryango ingorane umugabo nyina w'umugabo ni arumva bamurikirana nabashikiwe n'abandi afise imiryango bazuma bazi ko ndi umushoferi wawe aho tuzorera tuja hose nabo mbona mvuye mu nzu yawe bazomenya ko twatashe dutevye umuhereza indaro kubera twatashe dutevye aho bazombona hose bazoba bazi ko ari umushoferi ariko ndabona umengaze ngo ikindi kibazo ko abona ubusa mu nzu wawe kajya gakobwa kawe irida nta kuntu tumukinira idiri gute ngiye kuvyika nakugiye ko ndakwemera baza kake umaze kuyaga byinshi urazi ko uri mutoyi wanje kandi tukurikirana rero icyari kinzanye nyamukuru ngiye guharura urazi cyagiye twari mu nama y'umuryango urazi ko bajya bose bari hajya ari abiwowe n'umugabo gusa ubwo mu muryango wacu nta n'umwe yari ahari yari njyewe jenyene sinarose ingene nuvuga ubwo ubu nagomba kuguhanura nka murumunanje ndaguhanure ujya mwana wasigiwe umufate neza umukunde kugira ngo abiwabo no mugabo bagukunde utarashiraho n'akana niyo mbanye gusa ufise yabo nicyo gituma kajya kariho ugakunde ugafate neza sibyo mwana wacu nanje ndi umufakazi mugabo narakunze bajya abana babo kuko niyo maraso yabo kubera nabakunze nabo barankunze nawe ubakunde kujya nyene inshuti yanjye amaruko nukuri uvuze ikintu cyiza cyane kandi ibyo bintu nacyo biri ku mutima nukuri ntugire ubwoba uzobyubahiriza rwose kandi bizogenda neza nukuri ntugire ubwoba nakwitishije amajambo menshi mbura no gukotsa imana twega no kutsa imana bobo kijege bobo kijege bobo kijege nyaruka ngaha zimana umushitsi we n'umushitsi wabonye ubaza icyo afata ubari fanta fata agafanta kitwa sitro fanta ishushe agafanta gashushe sitro uyu niyo kiva ruguru sitro ntazi yari mubwire tumubwira ati kamwe kera kamwe agafanta kera niko mfata gashushe ariko agafanta gashushe yego kamwe kera gashushe kera gashushe kamwe kera ntuzanire ishushe wabyumvise yego jewe nawe uzanire amazi ntacu sawa kandi unyaruke yego karibu bite rero nagutelefone kubona gutelefoniye watevye je sinzi wagize ikibazo nyabaye ko sije nabonye urashitse mbona unyumva umwanya wawe muremure kandi nibyo nagenze gute sivyo kuvuga sheri waje kuvuga imodoka yangoye nagize ikibazo urabona ko amapine amaze guhera nageze mu nzira ipine iratoboka mboneyeho n'akaryo ko kubwira ko na asiransi yaheze bishoboka ko muyaranje mu mbera amahera uhindura amapine tugure na asiransi ibyo amahera si ikibazo urabizi ko amafaranga ahari wowe gusa wiporogaramu ari ejo cyangwa ibya ejo byose ibyaranje amafaranga nzobura urabona ko byose ari iby'iwacu ndabizi uragira ikibazo wa mukozi yatevye bobo kijege bobo kijege bobo kijege bobo kijege
wava kije Ni ukuri mama. ibyo navyo ni Byantumye kugira ngo ndagashusha kagapfana abantu. Kagapfana kugira ngo ndagashusha. Byantwaye umwanya. kama ushushi N'akatuguma kabiri. hari mwiki ngaho Kagapfana mwambye ngo ndana agapfana gashusha. mana banzanye umusatsi washuye igifana None bamutse sibyo mwe ngo ndana agapfana gashushe. urere icupa warimenye byagenze gute Oya ntajye kureta ndashya mu nkono. Amatasha kuziko. Amacanda gashushe. baba kijege urakumeneza mutwe wowe mutwe wawe urakumeneza washuye igifana None bamutse nkora mu maso ntimwambye ngo ndana agapfana gashushe. nagusitumye ifana ishushe None ntiwumva. yagutumye ifana ishushe ni ukuvuga itari muri firigo idakanye kujya nyine imeze utarashyira muri firigo None ikintu gishushe none bagishyira ku muriro kugira ngo gishuhe. ntabwo ibyo byose urakwitegereza ubwenge icyo utazi uraba mbona imbere kuri amasafuriya ngaho urabona nyine amakaro uko ashyira ku masafuriya yo mu gikoni Eka karashushe mwana mujya kabikura. mva mu maso no kumara amazi imbere y'abashyitsi tarifana kujya nyine imeze itaraca muri firigo Mariko mabyo urambone nuko mwambye agapfana gashushe none nzagapfana gacimwe. kamana ushaka iyi wewe isakoshi ntera yibitse nidakwiye kuzosubira kuja kw'ishuri ninde kuva kuri uno munsi no kuri ino saha ishuri rigire ngo bayi ndagusezereye kubera iki nuko nyine ndakubariye abiga barafise iyo baje aha wewe aho wize ntihajya nyine isoho yarakiriho ubu ntuzosubira kwiga nuko ndakubarereye wowe rero ubuzima ufise wewe cyangwa ukeneye kubamo si ubwo kwiga ubona ko ikunze gukura mu ishure ngiye kuyabona genda mu maso sata amashuri abiga barafise iyo biga
n'inzu naheruka kera abasha iminsi myinshi. Halo? Nicaye muri sari wawe nyaruka. Maze umwanya ndahicaye isaha yose. Sawa. Tantine? Watwibutse? Yemwe narabibutse. Biraza. Yego. Amakuru y'iminsi. Asha ni byiza kuri. Nawe watagase. Reka kuvuga. Nta n'uwamenya ko twaheruka mu kiriro. Reka shaka umsinako. Notagata gute narakwakaye. Ahubwo banze umumagara umwana sha ndamukumbuye. Uno musi navuze nti sindara ntabonye yida. Kandi umumagara ndamukumbuye cyane. Mana ndamukumbuye gute? Ndabigusabye. Nacho. Ndamukumbuye Nacho. Mana. Kumva umukeneye kandi umukwamagana. Ariko namwe murakomeye. Turakomeye n'uko Urasaga sisishwa. wari waraduhevye ari Umwanya kazini hatari. bamutwibuka abasha bamutwibuka muri kanija mu mwavuze ba. Tura yo twoge bagira. Kandi umumagara umwana nyabona. Kandi kumukwamagarira ariko akina n'abandi bana hariya. Yego sha. Ibyo abanza ureba ikibazo ushaka urumva rero tantine wawe waraje urabyumva ubwira ikintu na kimwe mubarira cyo ngaha ndakwereka amatwi cyane yatewe yose ko arabiye wabyumvise niyo kubaza ko wiga ubyemere niyo kubaza ko wabaye kangahe namaze kumubwira ko uhora uwa mbere wabyumvise ukishyura ibitandukanye n'ibyo namaze kubwira ko ugutwi kumwe ndakura ko ukundi ntureko urumva rero uca ugenda muri shambre urabya kanzu yawe ya gris wabyumvise ya gris abari wambara izi utukuri n'uko niko uca unyaruka akubone hanyuma niba haza kuganira byose n'ibyahera akagenda uca ugaruka ibyo ngo birakurariye ni wowe nyine byose mugabo ukiyenda ukavuga ikintu na kimwe aya matwi rimwe ndakuye irindi ndakura indi wabyumvise iruka rero iruka byaruke ugenda bibiri iruka Ariye. urazi gatante araje ariko aragira etide Yo niyigisha umwana. Umwana kumwira aciye ubwenge. Ndi mwana aciye ubwenge. Cyane gose. Araciye ubwenge cyane nkasi. Na papa rero aciye ubwenge. Kwishuri yavuwa mbere aba ari n'uwa kabiri cyaba ari igitangaza. Yama buwa mbere iminsi yose. n'ubu araje ubwenge cyane Amakuru yo ngaha rero. amakuru y'abana ni meza n'ubwo mwaduhitse Yo indaya mbi. kandi wihangane gatoyi haturura ko ndakora ikuba ndatubandana Sawa ntago. Bamurayanga n'umukobwa wawe. Niri nkuru iri. Kwishuri gute? Yo felicitation. Nukuri ntawe utokugura avana. Reka ndakakugurira kweli. Cyoko uraciye ubwenge we na papa we yaraciye ubwenge gutyo nyene. Papa we imisi yose yavuwa mbere. Imisi yose yavuwa mbere ivyo vyari bizo. Tuganire ibintu vyabo kintu akana gafana uza kugura kora kwa wa mbere. We na mukase mubanye gute? Arakugaburira neza, akakwambika neza. Yo numva ndamukunze basha. Ariko mara umugore ndamukunze. N'umwana mwiza cyane. Muga amaso yawe arimo ibintu vyirabura umega natukura ukuntu. Cyangwa aya maso ye. Uramubwira mu bazokuvuze si? Mi color y cuanto ni bueno.
telefone yanje iri he? Sa? Telefone yanje nayisize ahanyene mu gikoni. Kandi mukanya bahejeje kuntelefona none nje kurondera. Iri he? Telefone? Uranyite telefone ngo mpereza telefone yanje. Yamabujije telefone yagize ndagutwara. None ko ari uri ngaho wenyine kandi mukanya bakora telefone none nagiye nkurikira. Telefone irimo indirimbo imuze sonera indirimbo ya Roza Muhanda. Yamabujije. Yari kirasona ubunyene none wewe. Yamabujije. Mpereza telefone yanje uri gisuma wewe. Umurize nakubwira mabuje. John Kristo. Kandi byose nigarani. Tuna telefone yawe natwara. Jewe telefone joy na mfise. Telefone yanjye yabakaje yonyene. Joga sohanye kugenda kazi. Imisi mazi kujumbura asawi na kamera. Nasanze telefone ngaha. Iriko ngira ngo ni wewe nibebereza ni wewe. Mikoroni mwako ni wewe sana. Umviriza mabisigura ngo ntwara ndakwinginze ntwara mu maboko yawe nzoteka nake ntandayitora nabikuye kwinyamagara yonyene gamabuja nako wafise ubwenge ukweneza ma telefone yanje guhamagara telefone ifise umunwa numa ni wewe bisigura ndumva ko ari gisuma wewe ni wewe bisigura ngo ntwara uri gisuma mpereza urakumeneza mutwe mbere usanga kiza sanje ari watitwara kiza zirihe ko nazibutse ujama ujana kuri nkumbeshe ivyo byo jewe mamu aga telefone kwanza kankumbeshe tora ito cyo ndatemye ko yajyanye n'amakari yo mugabo kirita stop tunabikoze imuze inyama mu no kuri mu gatujya tuntu jewe natonigara ntwara mu gatije uyu telefone yajyanye y'amagari yo ni nakubika ngo ni be mugabo ito cyo kirita ko ntacyo neza udukoresha neza ndakurahi jewe tujya tunda dukoresha neza jewe mu kishendo mu Kristo mama umukuri jewe ngiye kuri inyama mu meza afaka kamuteka kirita nukuri no kajya sindaga muri sinagasunze ndani kajya amuye kwa mudani umye nukuri cyo ndatuteganya urasubizamo wowe utwike n'umwanda wowe mikrobe yawe hayi wowe kutokwirukana wewe nuri mama none igikoresho cyo gikoresho kandi bagakoresha rimwe ucuta none koresha to ruci ntabwe mugira wowe bana icyo urakora bavuganye byinshi ujya ari ikintu cyari kingenza naricaye ngaho muri kamishi hari banganze kandi mbona ngo sinagigumiza ko byane ikibazo cyane kigumiza byarangoye byaje kukubwira Ilda simona amabwija narimo namabwija yarasotse hanze wenyine wazi abagenzi ndushaka guhisha umugenzi bisigura ko mama Ilda yasohotse hanze akaja kurundi mugabo agatwara indama agacaza mu gihe nyine yari abana na musaza wanje babwije ko nyine byagenze bisigura ko uwo mugore ari inkozi y'ikibi ari umunyakibi agezaho ashobora kuba abana na musaza wanje mu nzu agatwara inda y'uwundi mugabo sishaka kubyumva kuri ko byagenze ivyo byarabaye njera mugenzi wiwe kandi nta wundi yari bwabwire iryo banga narimbwira ndamubwira ati kubera iki mbikoze ibyo bintu bambwira ati byashitse arayitwara kandi babwira ati ko umwana ari bibi nawe ushobora kubisebirako numva bimenya umutwe numva ntashobora gutekera umutima wanje ubu nyene ngira telefone umuryango wose dukorane twicare hamwe turabe ico dukwiye gukora byigumizamo wicare muzi ko idasunsezana wawe ibyo mubimenye urakoze utunga ujya mwana muzi ko atari umwana wanyu urakoze ugize neza imana ugize mbona ko ndabona ko tuhava muca mufata ingingo uko nyene ugigombi kumbure ko byashitse uko muvyakira uko amumenye ko muzaza mukora ingingo sishobora kuyifata ubunyenda kubariye nti urakoze ugize neza kubimbarira imana iguhezegire je ubunyana cyane telefone umuryango wose twicare hamwe tubivugane tuvuge mwanisho ikaba ari inkozi y'ikibigo mama na wa muntu nakubwira izigihe kirekire ndakubwira ko mfise umufiance wa mukazana nakubwira ngo yo namuzanye
urakoze mukazana kwene umuhungu wanje muvyare muvyagije. Murakoze cyane mama. Yego Mani baheze urakoze gushima mwana wanje. Murakoze cyane. Namwe bari ubona baheze gute ubona ni sawa Ni sawa nukuri ni sawa aracaguye. Ukaduranda bamukaje. Muje mundonkere ndaza kujuku. Murakoze cyane. Yego mwana wanje. Mani baheze mama. Yego Murakoze cyane. Gize neza. Kandi nshigibara kugira muje munjangira ko akujuku nandi dakabone. Muzokaronka Imana ntizi. Imana niyo nkuru. Kandi murazi ko urubanza ari mu muzoruko. Ni jewe nyene. Mwebwe nyese muri abavyeyi. Yego cyane. Imana izobikora. mama agomba gusezera agende kuko uyu asanzwe ari umugwiza atunga afite ibikorwa byinshi akora reka tumureke agende Turabasezere. Yego Murakoze cyane. Yego. reka ndamushikanaho imbere nshingaruka tuvugane Nibiki bijana ngo. Kazibe. Honyine n'abantu ibyo birato cyo ugiye wambaye. Hewe, urazi neza yuko ibirato byambara umwana afisese. Ibi ari kubyambara so wakiriho. Amuru bunyene. Kazibe. Ndakubara inkanda. Pumbako. Kuru bunyene. Waruke no kuzurambara ibishambara zo ni muzu z'abana bafise base. Wori imfuvyi nta sufise. Kirofa kigugu. Nyarutsa. Tange nabigukure. Numva rero. Jene kugira ngo ndagufashe. Nuko nokufashe ikintu kimwe. Kuko aya masozi. Je ntaco nsaba imbabazi. Ntaco tumarira na je nawe ntaco nakumarira. Kugira ngo abamusizi basi ugire n'ubuyaha. Agire kimaze na gitoya. Reka ndagufashe. Tora telefone. Mu telefone papa wawe umubwire byose ukurahura navyo. Umubwire n'ingorane za office na musozi yawe acabona acagufasha. Akira. Ndakume. Telefone. Papa. Ndapuya papa. Papa. Vuga neza. Ndakuzibura jewe. Papa. Naho ndizigaraganye. Atari wawe. Toka. Papa wawe ari mumva. Mwisanduka ari mumva.
mubarire shayo go. Baba. Tangura alo. Baba. Kuki wanzize. Garuka baba. Nikira nyaruka. Baba. Ndagowe baba. Orago. Baba nyaruka baba. Baba. Ndagowe baba. Nyaruka baba. None anyaruka mubarire byose. Baba. Ndagowe baba. Ati barangure telefone gitabo. Ati ngurabe telefone gitabo. Baba woge wanzize baba. Sana kuvuga ibyo ndakubariye. Nyarutsa. Ubuririza nara biriko ndakubariye. Ega bato ndakubwira neza. Kura. Kaka mubarire neza. Ati ndagutelefoonesha je ni gitabo banguriye. Baba. Ndagutelefoonesha ni gitabo banguriye baba. Ati ngurabe ndicaye neza mu isoke mwidisa. Ngurabe baba. Nije neza mutadiva. Wavyumvise? Ari muzosubira kuduririza gutyo. Ntabwo waje kumamagara ufite telefone zibiri nziza z'igitabo shira mama warazi yaje nawe nyine mu kaburi mu isanduku bamushyize mu kaburi tora nawe telefone yako wawe utangure kuvuga alo mama alo mama nagawe mama mugatira ngo ati mbayeho neza mama meyane eza nakubwiye nti ndagufashe ndaguhe telefone nziza telefone mama wawe umubarire urazi yaje ari mu mva baje muca mu isanduku bacamufurira n'ivu ari mu mva mu telefone rero mama mama wanafashe mama nakuyuanza uvuge alo alo mama mama wanafashe mama mama nakuyuanza uvuge ala mama mama keleza nakugirire Oya mama Hilda, oya mama Hilda. Mama Hilda suko twigishijwe mama Hilda. Giziki. Narakuye kenshi mama Hilda. Yomugwa. Mana yo mwijuru dusenga tutabona. Mana ni. Oya mama Hilda nukuri. Mama oya mama Hilda. Suko nukuri. Ikirafite cyacitse. Oya nabibonye nukuri. Nabibonye je naho utambonye. Je nabibonye yo mana. Nuko narakuhanuye kenshi yo. Ihorere mwana. Uyu mwana yari yinatse ararira wabonye. Oya mama Hilda. Oya. Ihorere mwana Hilda. Oya reka kwirengagiza. Nabibonye byose. Nakubarire naraguhanuye kenshi. Nakubwira ifata uyu mwana neza nukuri. Oya kibona byo. None wewe wakoze mwita kuraba. Wowe birandaba. Ngubiriza rero. Jewe nakore kutashatse kubyumva. Kora ibyo ugomba rero. Oya urabona uyu mwana uri kurajyagagura gutya. No mwijuru hari iki? No mwijuru. Umviriza nanda kubanizo bikorerako. Uramenya yuko amahembo yose ni ngamwisi. Uko ziciza uzogihembeko. Uko zikibi uzogihembeko. Mama, kuki wameze? Ma, nyibuka nanje ma. Njani nikigobye banje mana wawe warakoze. Mwanira. Narushe mana. Kila kitu cyose mana kimbako njenyene. Kuki mana. Mana nikigobye banje mana wawe basi warakoze. Mana kuki. Bana ngenu
nuko nja kw'ishure mana nakoze iki kuko ibi byose mana bimbako wanyanye nuko nja kw'ishure Yesu nyibuka mana ewe ngira neza ukuramagara umutima wa mama wawe ngira ukuramagara umutima wa nyoko wawe hewe subiramo ndakumve umuzimu wa nyoko n'umuzimu wa so nguze gufasha ukigira iki hewe ndakuharereye ngenda gutejura amabati uve hejuru wikubite hasi subira uhamagare umuzimu wa nyoko wawe subira uhamagare wakijujuwe ukuramagara gufasha iki hewe Ida ukuramagara gufasha iki ugufasha iki ubunyene nibazana imigozi ndakwereke bebasha umugozi nakurehe ubunyene no kupfuna nkakwica umukonyene uko gora amaboko neza uko uzorugenda umeze uko ujya umeze uko uryama umeze uko hanyuma umuzimu wa nyoko wawe urahamagara nuza gukurayo uzokugaburira ukugurura umunwa ugutamike ugwire byose wakiguguwe mbega zangorane zarabandanye byagora mubandanye bisa n'umusenga n'ubunya bimeze gute ibyo gabanuka byongereka ikindemesha coco niko imana ari se w'imfuvyi kandi nivyo imana ni se w'imfuvyi kandi izogutabara Takironi ndakubaza Takironi twarabahinyuwe nayo twarahinyuwe nayo aho waravye inzu yose urumwe nari nziza ubona yuko wowe usha kwitoranamo wakurugutuye gutwa ko neza wavyumvise ijambo tantine jewe ntuzosibe kurivuga sindakuzi ntunzi iyi nzu ntuzoyitorana si yiwawe kandi si yiwawe umwana tuzi nuje ari mu nda uravyumva neza wavyumvise neza cyane haya ndakwanga n'umutima wanje wose ahubwo nawe wofu ukavaho uramukunguriza gutera mbute yaje muri iyi nzu urakavumura agapfa wiruka ingene gasa hanyuma warabizi cyane kumurusha rero nagomba ayiba yagiye nkuko yabyumvise ko nanjye yabimariye kurumvise bitampumurije mu byumve namwe jewe inkuru ndabafitiye ni inkuru yashishe yamenye umutwe maze iminsi ntushobora gusinzira kubera iyo nkuru ingeze aha numva noyidaho uno musi sindayirarana ndayivuga Ivete mu minsi yahera yaje muhiri wanje arambarira yuko
Hilda atari umwana wa Mabwija. Ijyanda yego yitwaye aba kwa Mabwija mugabo yari yundi mugabo kubera ko yabana na musaza wacu tusho tubifata ko uwo mwana ari wiwe. Ati mugabo umwana si wiwe, umwana n'uwundi mugabo yari n'umumbariye nuko ntanamumenye. Ariko ngo ujya mwana si uwiwacu. Bisigura ngo hajya ari muri rujya rugo ariko n'ujya mupfakazi mukase hajya si wabo afise se wiwe ahandi hantu aho bigenze. Numva byanshisha, numva byamenye umutwe kandi ndumva neza yuko ujya mwana atara muri rujya rugo ntaruraramwo turamusohora kuko ntashobora guturana muri rujya rugo. Ntibikunda ntibishoboka. Ujya mwana si uwiwacu, si uwiwacu. Nagende arondere se wiwe, nagende kabisa, nagende no musi ntaruraramo. Harundi mwumvise ayivuga ndetse uyo mu Ivete Muyomba ico ndakubereye coco Ivete n'umugenzi pfamfi wa Maida ntiyibesheye. Maida ntiyibesheye, yavuze ivyo yakoze kandi ndazi neza ko tabanga rya Ivete ntabanga rya Maida. Bisigura yuko ivyo ndakubwiye ari ivyo kuko nabibwiwe n'umugenzi wiwe pfamfi, nta wundi ndavyumbana. Ariko Ivete ndamwizeye yombesha ashaka gushika kuki. umva nyene twemeza ko ari ivyo tutatohoje neza. None igisigaye gutubuza ni iki? Ko ise umwana menywa na nyina arako umwana tubasa nase hagana na gato bibasifasha nase sindavyibaza. Kera twarabibona ko yasa nase ariko ubu nyaho bigeze namuravye neza cyane ku mafuru. Ndabona ko asa na Mabwija na gato nta gato ngoye ntarara. Ariko Muyomba, none mama Hilda yaribeshiye ko yatwaye inda y'ubundi yatwaye inda ujya mwana atari uwiwe, atari uwiwacu. Yoba yaribeshiye kugira ngo agire iki? Jewe simbona yuko umwana ategerezwa kuguma hajya, ahubwo natuvireho n'ingoga. None ni gute tumurekera hajya anya ko muzi yuko Mabwija yasize umugore afise inda? Ni gute umwana yoza gutorana hamwe n'umwana wacu kandi ari uwiwacu? Ntibishoboka. Ute hatorano yavyaye ntibishoboka. Ahubwo natuvireho. Numva ndamwasa ujya mugore, numva ndamwaza arakabona fumu ntaco yari kumari mu muryango. Ndumiwe ahubwo gira n'ingoga gira nje kumunywera icupa agenda tuvire. Hewe inge ndakwereka ntamucenja aho umuntu nkaya byo kunywera agacupa nce mugira ndakanye neza ngende naburendo nje ntamuhira nishaka ngambere igitenge nje ngenda ndamusohora. Nukuri ndakurahiye ujya mwana ntarara muri ijya nzu, ntarara muri urya rugo. Icoco ntigukunda futa mu mutwe. Basa nagenda ntarara nyotorana ko ibibaho atotorana ugeri mu nda atotorana kwasi n'iyakugura yangana twiboneye kwe bimaziki kubaho kwisi bimaziki kubaho kwisi mu marushwa n'amaganya bimaziki kubaho kwisi bimaziki kubaho kwisi mu marushwa n'amaganya
shije. Urakoze cyane ahubwo nyaruka rwose bashi ugize icyo umara n'ukuri nara ndagukunda rimwe umwe gukunda kabiri merci beaucoup egoshi sawa merci karibu okay Ninda gutelefone ni nkuru nshasha wo mutantine wabayirita ujye na senge ngo araje ubunyene ngo aje kumwirukana yirita wow urazi rero ubu rero idirira hiye Yirita niyo yahora tubuza amahoro ubu rero tugiye kwidegemvya ko dushaka kandi tugiye kumwidegemvya ukwiye neza urazi rero ngo manze kuvugana n'umukozi wawe gakeneje aba ari jewe nzosuma shaka kuzokubwira ka speciality kubico ngoma ngende ndamu explique ukuntu azotegura iyo sauce ngeneye ko ejo zo kugira surprise okay ariko rero si kumenga kajya gakozi kawe umenga nakabona ubwo kazobishobora sindabizi ariko nico gituma ngoma ngende mvugane nawe ndabimusigura ukuntu azobikora ahubwo reka ngende nibishasha sawa sawa urumva arakadiri ngomba ndaguhereza idiri yego hariho akarungo ngomba ndaguhereza uza gushyira mu byo kurya by'aho umukobwa Yirita ndakwemerera amahera ibihumbi cyane washaka mbe ndaguha na avance wenyine ni sawa akantu ndaguha uza gushyira mu byo kurya bya Yirita hanyuma Jane ndakwemerera amahera kandi amahera ndazi kuhemba amahera make none akarungo nibyo manje yasumye canke ni oya ni by'abana bonyine nta muntu mwitamba rimwe n'ikirungo c'abana ikirungo c'abana ahubwo ucubire ucuma mpaya cyangwa ndagura ibihumbi cyane kugira ngo uvyemere reka mbe ndaguha ibihumbi 200 vya vasi Menyakano reka nakaguhe shira kuri wewe na mabuta oye kuri Yirita wenyine kandi urumva wibe gutya urumva wa muhungu uravyumva gutya ayandi uzoyapajyana ayandi wari wariheza kubikora ibihumbi 40 cyane ntugire ubwoba none nkondeje apana wewe ndiri kuraba uri je kujya nijabajya abana b'abakobwa bangana ijya abana gusa shiranga uri patron we ntugire ubwoba umunye nahishije mu kanya cyane sawa ucuza bafite kuri Yirita gusa kuri Yirita wenyine gusa sawa okay sha ibintu biranteye amakenga birungo by'abana baho nagateke nta birungo nigeze numva bavuga ngo ni ibirungo by'abana gusa abakuze batabikorera aya cyose bitsiri bishana ashaka ko nita Yirita ndamwite ntibikunda ntaco nce nabishira mu njya wawe nyene mabuja n'iki kigabo muri mu njya zahita sindabishiremo ama ndabe niba ari shano bihitanebo
arasohoka aragiye n'ibiki Alo. Ego ndi muhiri wanje. Mama Hilda. Mu bitaro. Daje ngiranzi. Ego. mvuye nka kwa murumunanje nje nari maze iminsi ndamucungira inzu aragwaye amaze iminsi ari mu bitaro abaganga baramuvuye bavuga ivyo agwaye bananiwe ahubwo bamubarengwa natazoje gupfira muri kuri pere ngo murakoze nicyo nabyiteye ndashaka kubwira ndabona ko kiza kumfira mwana irita narabahe
narabikoze. Navuze ko umwana atari uw'amabwija. Umwana ni uw'amabwija. Oya, ivyo si wowe wabivuze, vyavuzwe na Ivete. Ivete niwe yampamagaye, ampamagara turi babiri. Ambarira yuko nyina wa Ida ariwe yasize amubariye yuko Ida atari uw'amabwija, ahubwo yamuvyaye hanze. Ahungira urihenze, kuko si wowe wabivuze ivyo. Jewe napangiye ati ndamutuma Ivete. Mbega ukungene twiteranije ku mwana we, turambaye ibara. Ivyo uravyubahutse? Mumbabarire. Mumbabarire. Ndafise. Nabahenze ko mabwija burasitse ari nkawe. Ujya umushoferi wanje. Ntabwo ari umushoferi wanje ajyanye. Ngene nitiri nagize kugira ngo byorohe mbe hafi. Ujyanye wanyarinda. Ugane kuriwe. Yesu, ibyo ukora birarengeye ubwenge bw'abantu. Ntawakwizigiye azigera amaramara. Kuba narabuze ababyeyi nkiri muto byaranyigishije byinshi kuri iyi si. Kwihangana, gusenga, kumenya kubana n'abantu. Abana b'abantu barahinduka kiretse Yesu wenyine niwe atigera ahinduka. Abo nari nsiganye nk'umuryango barankuye ko amaboko. Abanyifurije urupfu nibo rwahitanye. Imana yarangwaniriye. Ubu umuryango waranshikirije ubutunzi bwose bw'ababyeyi banje. Nakiba ku mugororosi Imana itakizi, kandi nakiba atari umugambi w'Imana. Ubu ndatahuye neza yuko Imana inzi, iri kumwe nanje, kandi irambona.